Bakunzi ba BMBC bonjour, ni David ni umuyobozi wa BMBC Group. Hanyuma uno munsi ndahantu bita gute, sinzi ko mushobora kuhabona, nahantu bita ku Mutanganoro i Bujumbura. Naje gukora iki? Naje kuraba bagenzi banje bariko barahakorera un projet, inzu imwe y'umukiriya wacu ari mu mahanga. Nkuko mubizi tumaze imyaka myinshi dukorera abantu bari mu mahanga, aho tububakira amazu, aho bashira ibyangombwa mu mazu bijya bita ekipema n'ibindi. Uno munsi rero ngomba tuyage na mwebwe ku kintu kimwe, ikintu gikomeye kimwe. Murabona mwebwe barundi sinzi yo mu bisoma, sinzi yo mu bisoma. Uzamva umuntu ngomba ndabakebure uno munsi, iyo ide yanje uno munsi, iyi nzu ndiko ndubaka ni etage y'umuryango igeretse rimwe, imeze neza nk'inzu abagwizatunga bo muri Amerika babamo, abantu biyubashe bo muri Amerika, bi Dubai, bahehe babamo. Ariko abarundi sinzi wabahenze. Hari ukuntu ikintu cyose cyo mu mahanga mwibaza ko ari cyo kigezweho. Nk'akarorero murabona mu Bushinwa, ibihugu bimwe amazu maremare, abantu baba mu appartement bita magaratesiere, aho usanga inzu imwe ibamwo nk'imiryango nk'amajana 200. Rero jewe ngomba ndababaze kujya kuntu mubwira BMBC ngo BMBC ngo wowe ngo nimba gutaragera kubaka ngo mazu nkajya mu Bucina ngo ashaka ureke, urashaka ureke ngo naterambere ngo tuzobona, ngo abandi ngo bageze ngo kubaka ngo amazu ngo gerekeranye ngo nivo ngo ijana, ngo name ngo macho ngo mwagwanye ngo kahitaje kamwe. None mwebwe ninde yababwiye ko umuntu ugira abeho neza aba muri garatesiere? Hanyuma ikindi kintu twiyumviye, abantu benshi batubwira ivyo bintu baba abajene canke abantu bafite amambisyo, mugabo rimwe rimwe badafite n'amazu, batarubaka inzu barabukuntu igoye. Ubwa mbere rero mumenye ko kubaka inzu ya etage canke inzu isanzwe nziza bisaba uburyo. Hanyuma mumenye kuba muri garatesiere atari ko kuba ahantu heza, kuko burya ajya amazu asigura ko uburaro baba bwarakenye muri ico gihugu. Hanyuma agasigura kandi ko ico gihugu gifise business ikwiye, ko gifise amatara akwiye kugira amasansere ashobore kuduga n'ibindi bintu byinshi, kuko tushaka kubaka inzu y'uburaro 300 mu gihe ico gisagara ata mahingure menshi hari yocikotwa nabande bayibamo. Ntushobora kubaka inzu y'uburaro 300 kenshi ziba zizimbye kubaka, kubyo usanga appartement imwe igukotwa nk'idora nk'ibihumbi 3, appartement ya 2 chambres canke 3 chambres salon canke anarenga bivanye n'ibisagara. Numva nk'izo nzu hamwe dushobora kuzikota na 200,000 abariza, muca mubwira leta ngo nibwire banyene amazu ngo nibategeke ngo bagabanye ibiciro. Bisigura iki rero? Iterambere si kuba nkanaka nama ndabivuga. Aya mazu tuko turubaka nk'indi ko ndubaka, mwana nk'ini y'umubanyi wacu iyo nga hepfo, urabona hajya hose ari amazu meza y'ababosi, y'abapatro, asana neza nk'aya muri Amerika babamwo ababosi. Kirumvikana kandi sama etage. Rero barundi bene wacu, ibyo bintu byo kuza muri kompara n'ibintu tutarashikira kenshi bishayabaza no guha agaciro ibyo mwoshobora, no kunezerega ibyo mwoshobora. Hanyuma nababwiye ko amazu y'imiturirwa hariho n'ibihugu by'Iburaya na za Amerika bitayafise, hari amakartier atamazu y'imiturirwa arimo, kuko si abantu baba bakire babamwo. Turi kumwe. Umujene ariko aranyumviriza nihagera kubaka inzu amenye ko atazorondera kubaka garatesiere. Ibintu by'amagaratesiere byubakwa n'iki n'ama projet n'ama société immobilière nka BMBC n'izindi. Ngahi wacu ibikenewe byacu zubake ntibirakwira. Turi kumwe. Haba uburyo, haba ibyo kino kugira ngo aya mazu abeho. Nababwiye amasansere, imiyaga nkuba iri kuba dufise imiyaga nkubukomeye wamaho, kuba dufise ibintu byinshi, amagaze abantu bakoresha kugira ngo bahabe neza. Ivyo bintu ntibirakwira. Hanyuma mu by'ukuri abantu kugira baho neza samazu ntibayajya. Umuntu akeneye kwa mu nzu yiwe canka kose ayifunguriremo neza, ayambariremo neza, ayivurizemo neza, aho hafise ubuzima bwiza. Naho uba mu nzu y'ama etage 1000 ubayeho kuri chance utamenya ati ntonda nfise akazi kameze ukuntu, ubwo si ubuzima sivyo. Hariho abazu muri gihugu no kwita bifise amagaratesiere, usanga babayeho abantu muri ajya amazu
bayabayemo nabi ariya chambrette muri ajya amazu bimugoye nivyo rero mutahure ko ikibazo abarundi bafise ubu si c'amazu. Abarundi ubu bafise ikibazo c'uburaro n'uburamuko, kuronka akazi keza, kuronka umuyaga nkuba, kuronka amabarabara meza, kuronka iki, kwivuza neza. Abantu bafise ivyo bintu baba bateye imbere. Naho woba wibera ushobora kuronka nk'imodoka hoho ukivuza ugafungura naho inzu mbere tabari gwawe, iryo ni terambere kirumvikana. Kuko n'umundi hariho n'ibihugu mu bihugu biteye imbere ahantu usanga uzemo zimvye hamwe abantu benshi ivyo kubaka amazu babazi ko atavyo bazoshobora naho bafite ubuzi bwiza, sivyo? Rero bijya bintu none mu bisomahe ninde yabigishije ko iterambere ari amagatesiyeri? Kandi hari gihe dusanga nabitwa abantu bateye imbere dusanga bariko baravuga ngo amazu gagerekeranye iterambere ngo rize. Iterambere si samabeto si iki, iterambere n'amabarabara meza, iterambere ni bitaro vyiza, iterambere ni n'abantu bafungura neza, biga neza, bivuza neza, n'amahinguriro n'akazi gahemba neza. Kirumvikana si ivyo bizu oya. Rero jewe nkuko umuhinga mu vy'inyubako umwe mu bambere igihugu gifise, umwe mu bambere igihugu gifise ndazi murabizi mugabo mwovyemera sivyo, ndi umwe mu bambere igihugu gifise. Mu Burundi ingorane dufise si ingorane y'uburaro bw'amagatesiyeri, nkuba hariko haza ikibazo c'uburaro bukenye ugira kubukosora no kubaka amagatesiyeri, kandi ubise ko ari byo tudakwije ni kwiga systeme yo kubugwiza. Naho yoba chambrette ajya amagatesiyeri yo hageze ko mu gihugu cubakwa arizana. Muravuga ni Mukamenge ntimubona ko bariko barabomora amazu ya kera, bubaka amazu ageze 5 6 hajya mu Kamenge sinzi ko hari abantu barabahaje za Kinama. Ntibona ko vyizana, uramenya ukuntu afise amahera bakubwiye ngo akira amahera mbisa niyubakire. Kirumvikana si ibintu vy'ipfuzo. Rero ndasubiyemo, ntihazogira umuntu ona kumenga abantu dusize ukuntu murema, ntihazogira umuntu asubira kuvuga ngo BMBC ngo nimubake ngo magatesiyeri. Ibintu mutazi bamwe biturekera, ni kuvuga ntimuzi niyo bitaye umutwe, reka kwikomantako, reka guha ama ordre abantu babikora. Turi kumwe, ni twege tubizi, ni twege twovyigisha, ni twege twabwira aho tugeze, twege tubikoramo, tuzi ukuntu bigenda. Murazi ico bisigura kubaka magatesiyeri mwebwe? Murazi ko mu Burundi nespa nibikunda? Murakoze, mugira ibihe vyiza, mureke kuza muratambira ibitabaraba by'i Dubai n'ibyahe, ibyo ntihagera bizizana. Hanyuma kandi ndabwiye cyane abantu bitwa bateye imbere bayoboye ibintu, kuko nk'ivyo bintu mutabizi, kuko mwigisha abantu ngo baba ntaco hamaze ngo nta magatesiyeri hari, kandi muzi ko no muri Amerika hari amakati atagira amazu, no mu Bushinwa hari amakati atagira amagatesiyeri, ni Dubai hari amakati atagira amagatesiyeri. Abamwe abantu bakire avyo mwe muzi, kuko none ivyo bintu mubizi, kuko imwe mitiranye ibintu muritiranye amazu n'iterambere. Kwiterambere nabwiye ko icambere kivyerekana amaporo meza, amabarabara meza, imishahara myiza, amagara abantu ameze neza, indero imeze neza. Kirumvikana kwivyo vyerekana iterambere. Abantu bafise amafaranga, ujya muntu yavuze ati umufuko wose uronka amafaranga, umuntu wose uronka ivyo kurya, niwe yatahura ivyo iterambere. Naho bihuriye n'amazu, hariho ibihugu abantu mbere ivyo kubaka amazu atari byo ashami nguvu nyinshi. Aho kubaka amazu hariho gusanga abantu bagira amakonte manini yuzuye nk'amahera, kuko amazu ntibayajya. Hariho n'ibihugu byakeneshejwe n'amazu, mbere nk'ayo iwacu twubaka amazu arengeye ubushobozi bwacu, kubera kugira ngo dupinga abanye bacu. Sino uravye ubushobozi buri mu gihugu, abantu babakiwe amazu mato nkajya banko 90. Mugira ibihe vyiza.